Mwaramutse camiro ivana mwese aherereye, twese turazi akabi k'inzoka, turazi yuko iryana, turazi yuko ikomorana, kandi turazi yuko umuntu iriye asamaye ntaje kwa muganga ashobora gupfa. Ese ni ikihe kimenyetso cerekana yuko inzoka ishaka kukurya? Ese ni ryari inzoka iryana? Ese ni izihe ngaruka z'ubumara bw'inzoka? Inzoka zoba zigabishe mu kuryana? Igihe inzoka ikuriye wokora iki? Igihe inzoka ikuriye n'igiki utokora? Ivyo vyose biri muri iki kiganiro, ndagusaba no kucumviriza cose kuko ni ikiganiro gifise akamaro gakomeye cane cerekana ku bijanye n'inzoka, kuko ejo ishobora kukurya, ikarya umwana wawe, ikarya mwene wanyu, ikarya uwundi muntu wese akwegereye canke naho yoba ari umugenzi. Ariko mu gihe wacumvirije urashobora guca umukorera ubutabazi bwihuse, urashobora guca umukorera sekuru yihuse, urashobora guca umukurikirana hafi kuko ushobora kuba wari ubizimwo. Ndagusabe rero nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi cane bica kuri iyi chaîne iminsi yose. Nimba utarayikora, nimba warayikoze nawe shirako j'aime, commentaire ndetse na partage ubisangize n'abandi kugira ngo nabo nyene bashoboye kubimenya. Ukuryana kw'inzoka kwiyongera cyane mu gihe c'imbeho, na cane hagati mu gihugu. Uriwe n'inzoka ushobora gupfa mu gihe utavuwe vyihuta, ivyo birumvikana. Umuhinga mu bijanye n'inzoka avuga ko zikunda kuryana mu gihe c'imvura kuko ziba ziriko ziraberagura amagi yazo, ukongera ko mu gihe c'irima. Ariko arashobora kurokora ubuzima, ariko umuntu arashobora kurokora ubuzima mu gihe ubwo nyene adatakaje n'umunota n'umwe mu kumujana kwa muganga. Nkuko bivugwa n'abahinga b'inzoka, kuribwa n'inzoka birashobora kurindwa mu gufata ingingo zisanzwe. Mu gihe abantu botahura inyifato z'inzoka, hashobora kwirindwa ibigeramira abantu ndetse n'izo nzoka. Ese ni ryari inzoka iryana? Karmeshir Dharmendra Trivedi w'Igandi Nagari mu Buhindi akunda inzoka cyane, amaze imyaka 38 akora akazi ko gukingira inzoka abantu baza kubaka aho ziri no kwigisha abantu kubijanye nazo. Agira ati, ntibikeneye ko dutinya inzoka kuko inzoka ziradutinya twebwe abantu. Ikindi nacyo no gufata ingamba no kwiyubara no kongereza ubumenyi ku myifato z'inzoka navyo bishobora gufasha kwirinda ko zikurya. Yongera ko ati, ubumara n'ikigwanisho n'inzoka zikoresha mu guhiga, ikoresha mu kwica ico ishaka kurya. Rero ubumara bw'inzoka buzifitiye akamaro, kandi ubwo zikoresha si bwinshi. Zirya abantu mu gihe zibuze uko zigira ngo zihunge. Ntidukinishe inzoka rero mu gihe itaguteye ubwoba, iraca ku birenge vyawe ikarengana. Twiweje neza igihe abantu haribwa n'inzoka, turazi ko igihe c'imbeho ari igihe inzoka zikinga imbeho, aho ziguma zisinziriye hanyuma ziza kunyeguruka muci, akaba ari naho zima zigasha zita amagi. Dharmendra Trivedi avuga kandi ati, mu gihe c'imbeho amagi araberagurwa akavamwo utwana tw'inzoka. Igihe c'imbeho ni umwanya inzoka n'abana bazo zitegurira kunyegera gose imbeho yongerekana. Hanyuma ico gihe nyene ibikere, imbeba, imiserebanyi n'utundi dukoko duto inzoka zirya biboneka vyoroshe ku buryo inzoka zibisanga mu mazu no mu micungararo yazo. Avuga kandi ko kunyifato y'inzoka, umuhinga mu kwiga ibikoko bigenda vyikwega herpetologue Vivek Sharma aba Jabalpur mu Buhindi agira ati, abaribwa n'inzoka baboneka cyane mu gihugu hagati. Uvyihweje neza urabona ko inzoka zikunze kurira abantu ahantu hatabona, mu nzu canke hari umuco muke, nko mu gikoni, mu cumba aho abantu barara. Ikindi kandi ibibanza inzoka zikuramwo ivyo kurya nko mu nzu be naho bata umwavu bikunze kubamwo imiserebanyi, ibikeri ndetse n'imbeba. Kuribwa n'inzoka rero bikunze gushika aho ziba zaterekanywe, birakuze no gushika kandi aho ziba zatekeranywe n'ubwatsi. Benshi bakunze kubibona umuntu atekera ubwatsi agasanga haciye hava y'inzoka no kumurya ikamurya mu gihe asamaye. Mu nyuma yagize ati, ni gake ushobora kubona inzoka ica mu cyumba c'inzu
inzoka zishima kuba mu bibanza birimwo umwiza canke birimwo umuco muke cyane, niho ziza kwinyegeza. Inzoka zoba zigabisha imbere yo kuryana. Damien de la Trivedi avuga ati zimwe mu nzoka ziragabisha zishaka kurya, iyo zerekanye amenyo yazo zisohora ijwi rivuga ngo psi psi psi, zihindukiye umubiri uritsiritanako. Mu gihe uzi ibimenyetso bitatu ushobora guca ugaba, ariko izo inzoka yirabura yitwa blackbirds ntigabisha mu kukurya. Inzoka zisanzwe zirashobora kuryana igihe cyose, haba ku murango canke mw'ijoro. Damien de la Trivedi arasigura kandi ati amenyo y'inzoka ameze nk'inshinge, ubumara bw'inzoka bwinjira mu mubiri mu buryo butatu: mu mitsi, mu nyama canke hagati y'urukoba n'inyama. Igihe cyose inzoka iriye umuntu utarinze kurindira n'umunota n'umwe, iruka ku bitaro canke kwa muganga bifisemwo ubuhinga n'uburambe. Ntiwiruke uja mu masengero canke mu bindi bintazi vyo gukiza ubumara bw'inzoka, ntaco bishikako. Ese n'izihe ngaruka z'ubumara bw'uwariwe n'inzoka? Hemang Doshi amaze igihe kirekire avura abariwe n'inzoka avuga ati ubumara bwa cobra n'inzoka yirabura burabangamira cyane imitsi, udutsi, nsozabwenge, cyo bita mu gifaransa renel, mu gihe ubundi bw'izindi nzoka bugeramira amaraso. Ubumara bubangamira cyane udutsi, nsozabwenge butuma haba ibimenyetso byo kudadarara, cyo bita paralizi, n'ingorane yo guhema. Mu gihe ubumara bwinjiye mu izunguruka ry'amaraso, bisigura ko bwicanze n'amaraso, bugatuma imitsi iturikira mu mubiri. Inzoka ikuriye itangwa kubona ibimenyetso hagati y'iminota 10 na 15. Hagati y'iminota 30 na 45 ubumara buba buriko burakugeramira cyane. Mu gihe wariwe n'inzoka yirabura, ubumara bwayo bwiyerekana hagati y'isaha 1 na 2, ubwo bukaza kubangamira hagati y'isaha 4 na 6. Mwene wabo wa Vipul Sagar Kaur yapfuye azize kuribwa n'inzoka avuga ati mwene wacu yariwe n'inzoka hagati ya saa 6:30 z'umutaga, tubimenye inyuma y'isaha yose atanguye kubura impwemu. Twaciye tumujyana kwa muganga, byadutwaye hagati y'amasaha 2 n'igice na 3 n'igice kugira ngo tumushikane ku bitaro, ariko kubera uwo mwanya munini w'urugendo umuganga ntiyashoboye kumurokora kuko uwo mwanya wari wamaze kurenga yaciye apfa. Mu gihe uriwe n'inzoka n'ikihe kintu wokora? Hakwivuza ubumara bw'inzoka. Abantu baba mu bibanza bigeramirwa cyane bategereza kugira inyifato yoroshe yo kwirinda kuribwa n'inzoka. Abantu barara hanze canke mu mazu yo hagati bategereza kwifuka umusegetera ntukinga imibu gusa banakinga kuribwa n'inzoka. Ubwo nibwo buryo bworoshe bwo kwirinda. Imbere yo kwinjira mu nzu y'umwiza hatabona canke itabona neza canke hanze, tora isitimu canke ikintu urugendo uraraba neza uhonyora. Genda uraraba aho ucisha ukuboko kwawe. Igihe ugiye mu mirima y'indimo ambara ibirato vy'indimo birebire bote, kandi wumvise ikintu gikakaje mu byatsi ntujyane ukuboko utanje kuraba neza. Kuribwa n'inzoka bishobora kurindwa mu kwiyubara gusa. Igihe inzoka ikuriye wokora iki? Ico wokora, oza neza aho inzoka ikuriye n'amazi ari mu isabuni. Gabanya uko amaraso atembera mu mubiri mu kubohesha igitambara mu kibanza cyariwe n'inzoka. Iruka ku bitaro cyangwa kwa muganga vyihuta. Ico utokora, kutaboha cyane bishobora gutuma baca igihimba cy'umubiri. Igihe kabiri ni kutinyiganyiza inzoka imaze gukurya, kuko ubumara bushobora gukwiragira vyihuta mu mubiri. Ese wari uzi ukuntu inzoka umuntu yoshobora kuyirinda? Twese inzoka zishobora kuzirinda. Niyo mpamvu kwigiza impanuro ziri mu kiganiro byose ushobora kuvyirinda cyangwa ugafasha uwundi muntu azoba abangamiwe nazo. Kora subscribe cyangwa s'abone. Thank you.